Ngiriwe neza nanone shuti banywanyi ibiganiro vyacu murereye hose hirya no hino kw'isi twongeye kwifuriza ibihe vyiza tunabaha ikaze ngaha kuri ino mboneshakure yacu ya Burundi News TV, mboneshakure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cane, amakuru yihuta agaruka ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi. Turi mu masaha y'igicamunsi yo kuri uyu wa kane kw'igenekerezo ya 26 ukwezi no kw'icenda umwaka 2024. Tubahaye ikaze mwese nshuti banywanyi b'ibiganiro vyacu aho muherereye hose hirya no hino kw'isi, aho tugiye kurabira hamwe rero amakuru akomeye cane akomeza kugenda aravugwa. Turibanda muragezweho agaruka ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Mwese reka tubabwire ngo turabahaye ikaze ngaha kuri Burundi News TV. Dore ingingo nkuru rero tugiye kugarukaho muri kino kiganiro cyacu nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Mu nyuma y'uko rero leta y'u Burundi ndetse n'abayobozi bakomakomeye bamwe na bamwe bakomeje kugenda baramagana ndetse bakanavuga ko ibimaze iminsi biravugwa ku byabaye by'umwihariko mu kibira, bakavuga yuko rero atari byo ndetse ari ibintu byaturutse iyo ngiyo. Hari amakuru akomeza kugenda arashimangira ndetse aranagaragaza neza yuko rero operation yoba yarabaye ibirindiro by'ingabo z'u Burundi byo byaratewe mu buryo bukomakomeye cyane, mu gihe hamaze iminsi haratorezwa abasoda bariko barashaka kuzotera kimwe mu bihugu by'ababanyi nk'uko biko biratangazwa. Biravuga ko rero amakuru yihuta ariko aradusumira muri uno mwanya, akavuga ko rero icyo gihugu c'ababanyi cari gifise ubutasi bukomakomeye cyane ndetse ngo kikaba gishobora kuba cyoragize uruhare muri iyo operation, ariko kandi u Burundi bukaba bworobigize ibanga kugira ngo zimwariko hatagira uwomenya yuko hari uwamenya yuko rero zimwariko igisirikare cabo cyoba giciriritse. Ibi kandi bibaye nyine mu nyuma y'uko ibihugu bimwe na bimwe ndetse bimenyesha amakuru byo mu bihugu by'abanyi byari bimaze iminsi birandika ndetse biratangaza neza yuko bibangamiwe ndetse binateye inkeke n'uburyo General Neva arongoye igihugu cacu ciza c'u Burundi iyo bakomeje kugenda arategura ibintu bitandukanye bitari byiza. Abivuga ko yaramaze guhuriza hamwe rero amure FHN, FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi kugira ngo abakoranyirize hamwe rero baganire ndetse banacura umugambi wo kugerageza guhangana ndetse no kuzotera icyo gihugu c'ababanyi nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta kandi adafise ivumbi akomeza kugenda aradusumira muri uno mwanya, akaba akomeza kugenda ashimangira ndetse agaragaza neza yuko rero ibintu bikomeje kugenda birakomera ndetse ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera. Amakuru yihuta kandi adafise ivumbi akomeza kugenda aradushikira muri uno mwanya, akaba akomeza kugenda by'umwihariko ashimangira ndetse aranagaragaza neza yuko ibintu byose bikomeje kugenda byibonekeza, by'umwihariko ari igisoda c'u Burundi kiriko kirakwegera, by'umwihariko ari ubuyobozi bw'u Burundi buriko burakwegera, by'umwihariko igisoda c'u Burundi ibihe bidasanzwe. Ni mu gihe rero bisa naho cyoba cyaragambana igisoda c'u Burundi, kuko no muri Kongo aho cyoba giherereye ibintu ntago byifashe neza, hakomeje kugenda ribonekeza ibihe bidasanzwe. Amakuru yihuta kandi General Major Evariste Ndayishimiye yaje kugenda aratangaza neza yuko ngaha mu gihugu c'u Burundi mu gihe hataba harabaye by'umwihariko gushyira hamwe mu rwego kugira ngo by'umwihariko abayobozi ndetse n'abayoborwa babashe kumvikana neza, ibintu birakomeza kugenda birafata indi ntera ku buryo bizasigara atanigaruriro nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. General Major kandi yanavuze ko iterambere ry'u Burundi ryagiye rirangika by'umwihariko bigaterwa n'amacakubiri y'amoko, by'umwihariko aho bamwe bariko bariyita abatutsi, abandi bakita abahutu, abandi bakita abatwa, kandi bose ari abantu basangiye gupfa ndetse no gukira. Ivyo rero byashikirijwe n'umukuru w'igihugu rero Evariste Ndayishimiye hari kuri uno wa gatatu ku munsi w'ejo kw'igenekerezo 25 kwezi kw'icenda umwaka wa 2024, aho rero by'umwihariko yaramutse yari ariko yugurura inyubakwa y'intara ya Rumonge yataziriwe Tanganyika Lake House nk'uko biko biratangazwa. Ni mu gihe kandi by'umwihariko hari imwe mu mbonerakure yafatiwe mu mabi ndetse n'ishano rikomakomeye cyane, ndetse nk'uko bikomeza kugenda biragaragara canke nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa,
abatari bakeya bakaba bariko barashimangira ndetse baranagaragaza neza yuko ibikomeje kugenda biratangazwa by'umwihariko iyo mbonerakure ikwiye gukomeza igafatwa atakujyanwa atakurekugwa, ariko bakavuga ko rero bigoranye mu gihe byoneka imbonerakure nyinshi zagiye zirafatwa ubundi zigahita zirarekurwa muri rusange. Ingwano zikomeje kugenda zirahuza igisoda by'umwihariko igisoda cya Israeli ndetse na Hezbollah kirashimangira ndetse cyanavuga ko rero cyamaze no kugenda kiraca amarenga yuko gishaka kwinjira muri Libani mu bitero byo ku butaka mu gihe cyamaze iminsi kirakoresha ibitero byo mu kirere hifashishijwe zimwe mu ndege z'intambara nk'uko biriko biratangazwa. Ibi rero bikomeje kugenda bituma hibazwa ubugingwano ikomeje kugenda irafata intera mu kanya nk'ako guhumbya. Amakuru kandi yandi yakomeza kugenda haradusumira, akomeza kugenda aradushikira muri uno mwanya, akaba arashimangira ndetse akanagaragaza neza ko ibikomeje kugenda biragaragara mu gihe isi ntacyo yabikoze mu burasirazuba bwo hagati hashobora gukomeza kwaka umuriro ndetse ingwano ikazisangamo rero ibihugu byinshi byangaha bisanzwe birarongowe n'abayisilamu. Mu gihe kandi FDLR iriko yigamba yuko yaje kugenda yisubiza bimwe mu birindiro byayo nyuma y'ingwano zikaze cyane zamaze kugenda zirabahuza nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ndahaye ikaze mwese rero shuti banywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye, mwese turabahaye ikaze aho tugiye kurabira hamwe rero ido n'ido ry'amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa. Abatwumviriza bari mu bice bigiye bitandukanye turabahaye ikaze mwese, abatwumviriza bari ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu bice bimwe na bimwe, abatwumviriza bari ngaha ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye, ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mwese turabahaye ikaze ngaha kuri Burundi News TV mbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane by'umwihariko agaruka ku mutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Reka turabira hamwe rero iyo operation furu ikomeje kugenda iravugwa n'abatari bakeya. Harakomeje kugenda haribonekeza yuko rero z'umwihariko abagwangi noneho abitegera bikomeje kugenda biriyongera, aho z'umwihariko bivuga ko rero ejo mu rukerera by'umwihariko hongeye kuboneka abandi basoda, bikaba byaribonekeje yuko rero abagwanyi barenga 181 rero barenga ni byumvikana ko rero n'imibare ikiyongera nanga se by'umwihariko ikaba ishobora kuba yogabanuka aho intera hamwe by'umwihariko ndetse na bamwe ari mu bantu bari muri iyo operation bari bafitemo amakuru ndetse bikavuga ko rero benshi mu gisoda c'u Burundi baje kugenda barasiga ubuzima. Abo barishwe by'umwihariko biganjemo abo mu gisoda c'u Burundi FRN ndetse n'ingabo z'u Burundi ndetse n'abandi benshi barakomerekera cyane. Mu bishwe hoba harimo rero n'umuyobozi wari urongoye ikigo cyatorezwagamo rero abagwanyi ba FRN FDLR ndetse n'abazarendo ngaha mu ishamba rya Kibira nk'uko biko biratangazwa. Ibi rero kandi bafashe iyi decision yo kujya gutoreza abo basoda muri rashamba mu nyuma y'uko rero z'umwihariko hari hamaze kugenda haraba inama ikomeye cyane. Amakuru avuga ko rero mu ishyamba rya Kibira habiremo rero operation idasanzwe yahitanye abagwanyi benshi cyane biryo huriro twavuze ngaho haruguru muri iryo shyamba rya Kibira, kandi nuko rero hari hamaze imisi haratorezwamo imihari irashaka guhungabanya umutekano w'akarere harimo n'igihugu c'ababanyi nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Abana ngo rero z'umwihariko bamenye amakuru cyangwa se abasore bo mu bihugu by'abanyi bamenye amakuru by'umwihariko avuye mu butasi bwabo, dore yuko rero boba ari bamwe mu bantu bafise ubutasi bukomakomeye cyane by'umwihariko ubutasi twavuga yuko bwoba ari bwiza ngaho kuri uyu mugabane wa Afrika. Nuko rero ngo mwijoro baje gufasa inkoni cyangwa intwaro zabo maze batera mu birindiro byabo mu birindiro by'iyo mihari igiye itandukanye by'umwihariko biri muri iyo shamba. Bari bambaye rero night vision zibemerera rero kuraba neza ninjoro, bibonera rero gukora biborohera rero kuba bokora iyo operation y'akasamutwe yaje kugenda isize inkuru mbi rero mu gisoda c'u Burundi, ariko kandi kikaba kidashobora kuba cyayitangaza bitewe n'isoni n'ikimwaro byabateye nyuma y'uko rero batewe ariko batiteguye bakananirwa kwigwanaho cyangwa se kuba bogiye ikindi bakora. Barasenye ibyo birindiro byose ndetse hicwa aba FDLR ndetse n'aba FRN ndetse by'umwihariko n'abazarendo benshi cyane. Muri abo bapfuye kandi harimo Lieutenant Colonel Michel Justin Ngiyembere, umwe rero wari uyoboye iyo nkambi uri nk'uko bikomeza kugenda biragaragara.
Amakuru kandi yihuta adafise ivumbi akaba avuga ko rero iyo operation yaje kugenda by'umwihariko inagwa nabi inzego z'umutekano z'u Burundi, dore ko rero bivuga ko umugambi wazo wose wahise utakarira aho ngaho uhita ukubita igihwereye mu nyuma y'ikoro by'umwihariko batakaje ingabo nyinshi ndetse n'ibikorwa bimwe na bimwe byinshi birahatikirira, ibikoresho byabo bimwe na bimwe birahatikirira ndetse binavuga ko rero hoba by'umwihariko binavuga ko rero by'umwihariko hoba by'umwihariko aho urapfiriye ndetse hakanakomerekera abasoda benshi nk'uko amakuru akomeza kugenda bitangaza. Nubwo rero ku ruhande rw'u Burundi canga amasoko amwe namwe yegereye igisoda c'u Burundi ariko aravuga ko rero ivyo bintu ari ibinyoma canga se ari bihimbano, hari bamwe bemeza neza yuko rero ibiziga bimwe na bimwe by'abasoda by'umwihariko byaba byarajyanywe mu buruhukiro bw'ibitaro cane cane ibya gisirikare biri mu ntara ya Cibitoke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ibi byose birerekana neza yuko by'umwihariko ari uguceceka gwa leta y'u Burundi mu gihe higeze kubaho izindi operation nazo zikamenyekana ariko impande zombi zikaruca zikarumira zigahitamo kwicecekera. General Major Evariste Ndayishimiye rero akomeje gusaba abanyagihugu rero gushyira hamwe mu gihe igihugu ciriko kirinjira mu bidasanzwe, ibihe biteye ubwoba bishobora kuzahindura ibintu. Ibi rero kandi yaje kugenda avuga ko bigendanye n'ubwoko cyangwa kwita ubwoko runaka atari ibintu bikwiye ngaha mu Burundi. Ibi bikaba yabishikirije by'umwihariko ubwo yari ari mu gikorwa cyo kugurura gahunda rero yo kubaka by'umwihariko y'inyubakwa y'intara ya Rumonge yataziriwe Tanganyika Lake House. Mu ijambo ryiwe umukuru w'igihugu rero General Major Evariste Ndayishimiye ahamagarira abarundi mwese kunga ubumwe rero kuko ati twese twararemwe mu ishusho y'Imana kandi tukaba duhema impemu izimwe rero tukagira n'amaraso amwe. Inzira yo gushika rero kumbona kazoza y'u Burundi bwifashe muri 2040 by'umwihariko n'u Burundi buteye imbere mu mwaka wa 2060 ngo abarundi barakwiye kuba rero ari bamwe maze bakarera rero abana babo mu bumwe ndetse nk'uko bikorera tangazwa. Buramatari w'intara ya Rumonge rero yaramenyesheje ko yuko iyo nyubakwa yubatswe ku giciro cy'amahera rero menshi cyane, muri ayo mahera rero imiliyoni ishika kuri 45 akaba yari ideni, iryo rikaba ryaraciye ririhwa n'umukuru rero w'igihugu n'intererano ahaye iyo ntara nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Ni ibikorwa byiza ariko kandi General Major Evariste Ndayishimiye yakomeje kugenda arasaba abanyagihugu bose abarundi bose gukomeza gushira hamwe mu rwego kugira ngo bashe kuba bofatanya mu bikorwa bigendanye by'umwihariko no gukomeza kugera ku mbona kanzoza igihugu c'u Burundi cyamaze kugenda kirihereza. Amakuru kandi yihutsa akomeza kugenda haradusumira ingwano zikomeje kugenda zibonekeza hagati ya Israel ndetse na Hezbollah ziragaragaza ndetse zikanerekana neza yuko by'umwihariko igihugu cyangwa igisoda cya Israel gishobora kwinjira ku butaka by'umwihariko kigatangira kwifashisha ibitero by'ubutaka nk'uko amakuru akomeza kugenda adusumira. Amakuru kandi by'umwihariko akomeza kugenda aradusumira akaba avuga yuko by'umwihariko ibikomeje kugenda bigaragara ndetse by'umwihariko nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa ari ibintu bimwe binateye ubwoba nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ni mu gihe Israel nk'uko byotanguye muri Gaza yabanjije kuba yogaba ibitero byo mu kirere hifashishije indege, ariko by'umwihariko iza kubona yuko atabyirimo iza gutanguza ibitero byo ku butaka aho zimwe mu ntwaro cyangwa se mu bimodoka by'intambara bidatubogwa n'amasasu ndetse n'abasoda benshi n'imbwa zisanzwe zirakora akazi, akaba ari bimwe rero mu byatanguye kugenda byirifashishwa. Mu gihe kandi amakuru akomeza kugenda yarashimangira ndetse akanavuga yuko rero by'umwihariko nubwo hashobora gukorwa ibyo bitero, Hezbollah nayo rero ikaba imeze nabi cyane. Umugaba w'igisoda ca Israel by'umwihariko Haveri by'umwihariko yaraciye amarenga ko ingabo z'icyo gihugu rero zishobora kwinjira byeruye muri Libani zikajya guhangana yo rero n'uyu muhari wa Hezbollah. Halveni by'umwihariko yabitangarije kuri uyu wa gatatu mu nyuma y'ibyumweru hafi shika kuri 2 Israel iriko irarasa ibisasu bigera kure mu gihugu ca Libani ivuga ko bigamije rero gusenya ibirindiro ndetse n'ibindi bikorwa remezo byifashishwa n'umuhari wa Hezbollah mu kurasa imbere mu gihugu ca Israel. Umugaba mukuru w'ingabo za Israel yaravuze ko ibi bisasu Israel imaze imisi
itera muri Hezbollah ari uburyo rero bwo gutegurira ikibuga neza rero kugira ngo ingabo zirwanira ku butaka zibone rero uko zinjira neza muri Libani. Yaravuze ko rero intego nyamukuru rero ari ugusenya burundu Hezbollah ku buryo rero itongera kugira ingufu rero zo kurasa mu banya-Israeli batuye mu majyaruguru y'igihugu hafi n'umupaka wa Libani nk'uko rero yatangazwa. Aba banyagihugu rero benshi cyane bavuye mu byabo kubera ibitero bya hato na hato Hezbollah ikunze kubagabaho by'umwihariko guhera umwaka uheze 2023 ubwo Israel yatanguzaga ingwano mu gihugu ca Gaza. CNN yaratangaje ko rero ingabo za Israel ziramutse zinjiye muri Libani zakwibanda cyane mu bice by'amajyepfo y'icyo gihugu aho Hezbollah ifise ibirindiro bikomakomeye cyane byifashishwa mu kurasa kuri Israel. Uku kurasana kandi gukomeje cyane gukomeza guteza impungenge ko ingwano yeruye ishobora kwaduka mu burasirazuba bwo hagati ikiyongera ku yindi imaze umwaka ihanganishije Israel n'umuhari wa Hezbollah nga mu ntara ya Gaza nawe usanzwe urakorana n'igihugu ca Palestine. Umuryango w'abibumbye ndetse n'ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero byatanguye gukomakumango rero haboneke agahenge nibura rero k'iminsi 21 hagati ya Israel ndetse na Hezbollah. Ibitero bya Israel muri Libani biramaze guhitana abasaga 600 mu gihe rero abarenga 90,000 rero bavuye mu byabo. Ibi nibyo bitero twavuga ko rero bikaze canga ibyo bitero vya mbere bimaze kwibasira icyo gice, ndetse gushika ubu ngubu abatari bakeya bakaba bariko baremeza ndetse baranashimangira yuko by'umwihariko ibingibi bishobora gukomeza gukwegera ibindi bitero bikomeye cyane. Ni mu gihe abanyagihugu bamwe bakomeza kugenda barasaba ndetse bakanagaragaza neza yuko by'umwihariko ibikomeje kugenda biratangazwa ndetse by'umwihariko n'ibikomeje kugenda by'umwihariko biravugwa ari bimwe mu bintu bishobora kuzosubiza ibintu iridubi mu gihe amahanga yararimo arasaba igihugu ca Israel ndetse by'umwihariko n'abandi bategetsi bagiye batandukanye gufatanya na Hamas kugira ngo barabire hamwe rero ibigendanye nuko intambara yohagarara. Perezida Tshisekedi kandi yarabwiye inteko rusange ko yiteguye rero gushyira mu bikorwa rero amasezerano ya Rwanda agamije guhosha umwuka mubi cyane hagati y'u Rwanda na RDC. Anavuga ko kandi n'ibindi bihugu byashyiraho rero inzira y'uburyo ibibazo byokemuka yiteguye kuyoboka byanze bikunze. Tshisekedi kandi wavuze ko RDC ishishikajwe n'ibikorwa biganisha ku mahoro arambye mu burasirazuba bwayo ndetse no kugera ku iterambere mu bukungu mu banyagihugu ndetse no mu gace kamaze igihe karabaye isono ry'ingwano. Ati ntabwo RDC ifunze by'umwihariko imiryango iyo ari yo yose yayigeza rero ku mahoro n'ubusugire bwayo. Ku bw'ibyo rero by'umwihariko RDC iriteguye gushyira mu bikorwa rero imyanzuro yafatiwe mu biganiro by'i Rwanda. Uyu mukuru w'igihugu kandi yanavuze ko rero iyo myanzuro igaruka ndetse no ku biganiro hagati y'u Rwanda n'igihugu cerezwe ariko mu kugarura icizere hagati y'impande zombi ndetse n'umubano. Ibyo Tshisekedi kandi akaba yarivugiye muri Loni bitandukanye kurekerana n'ibyo amaze iminsi yemera, kuko rero mu minsi iheze mu biganiro by'u Rwanda Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu ciwe yatesheje agaciro raporo yakozwe n'impuguke zirimo rero izo mu gihugu ciwe. Nubwo rero avuga ko azubahiriza imyanzuro ya Rwanda amaze imyaka myinshi rero u Rwanda n'umuhuza Angola rero bamusaba kwitandukanya n'umubare wa FDLR ugizwe n'abagizi n'abasi barakoze bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 ariko akaba yaranze kuva ku izima. Aho gukora ibyo biganiro rero bya Rwanda bisaba yahisemo rero by'umwihariko guha abagwanyi ba FDLR intwaro ndetse n'ibindi bikenewe by'umwihariko binjira mu gisoda ciwe batangura kurwanya umuhari wa M23 ndetse banahungabanya umutekano w'u Rwanda bya hato na hato. Gisekedi kandi wanasabye ko rero ibindi bihugu rero byashyiraho inzira y'ibiganiro. Niwe rero watesheje agaciro ibiganiro bya Nairobi mu nyuma y'imisi bitanguye nk'uko biriko biratangazwa. Hari bamwe rero bakomeza kugenda baratangaza ndetse by'umwihariko bakakomeza kugenda by'umwihariko bavuga ko rero Tshisekedi ari umwe mu bantu bakomeje kugenda baradindiza ibintu ndetse bakaba baratuma ibintu bikomeza kugenda birazamba.
muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kandi FDLR iravuga ko rero by'umwihariko mu gace ka za Mubambiro yaje kugenda irisubiza ibirindiro byayo kuko bikomeje kugenda biragaragara. Ni mu nyuma y'uko rero amakuru yihuta adafise vumbi akomeza kugenda aradusumira, akomeza kugenda arashimangira ndetse akanagaragaza neza yuko by'umwihariko ibikomeje kugenda biragaragara cyangwa se bikomeje kugenda biribonekeza, by'umwihariko bivuga ko ari ukuyobya uburari cyangwa se ari ugushaka kujijisha nk'uko biko biratangazwa. Amakuru yihuta rero adafise ivumbi akomeza kugenda aradusumira, akaba ariko arashimangira yuko inzego z'umutekano zikomeje kugenda z'umwihariko zirakora ishoboka byose kugira ngo zijijishe zereke amahanga yuko rero zoba ziriko by'umwihariko zirahangana cyangwa se zirakuraho umuhari wa FDLR, nyamara bikavuga ko ari ingwano zisanzwe. Uyu muhari uri kuratangaza ndetse ukanavuga yuko rero witeguye guhangana by'umwihariko n'ibikorwa byose, mu gihe uvuga ko rero mu gihe hamaze iminsi haravugwa amakuru y'uko hari ingwano zikomeye cyane zagiye zirahuza impande zombi, ndetse by'umwihariko hagati ya FDLR ndetse hagati ya FDLR ndetse na FARDC, akaba ari ingwano zabereye mu bice bya za Mubambiro nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Izi ngwano ubwazo rero biravugwa yuko rero ari gahunda ya leta ya Kongo yoba yarateguwe kugira ngo herekanwe yuko hoba hariko harakogwa ibikorwa byo kutumvikana na FDLR, nyamara basanzwe barakorana mu buryo bweruye cyane. FDLR bivuga ko rero yo ifise inshingano zo gucongerera umutekano ibigo bimwe na bimwe, imipaka imwe n'imwe cyane cyane ihuza Kongo ndetse n'u Rwanda, ndetse hakiyongeraho ibibuga by'indege ndetse n'ibiro bigiye bitandukanye by'abategetsi. Ibi rero akaba ari bimwe mu bintu bikomeje kugenda biratera impungenge ku mutekano w'u Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga binini cyane. Ni mu gihe kandi ku ruhande rwa Red Tabara isanzwe iragwanya igihugu cy'u Burundi iherutse nayo gushira agati ku itangazo by'umwihariko ikashimangira yuko iherutse gukozanyaho by'umwihariko n'abasoda biganjemo abo Burundi, ariko kandi cyane cyane FDLR akaba arimwo by'umwihariko nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, akaba aribo rero by'umwihariko bakomeje kugenda by'umwihariko bibonekeza cyane mu bigendanye n'ingwano. Amakuru kandi akaba ashimangira ko FDLR ikomeje kugenda irifashishwa mu rwego rwo kugira ngo hahagarikwe cyangwa se by'umwihariko hazohagarikwe ibikorwa byo kuyigwanya, ikaba ariko iriko irakora hasi hejuru kugira ngo itange umusanzu ndetse bazahangane n'umubare wa M23 bawutsinde, mu gihe babona yuko mu gihe bakomeza kugenda baratsindwa ariko nako nayo ishobora kwirukanwa. Dusubira mu masaha ari imbere.